mwagumanye n'isanganiro mwahisemo neza tubaramutse bakunzi ba televiziyo isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambwe CNL uranegura urwandiko uherutse kurungikirwa kuri uyu wa 17 n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu wagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Agaton Rwasa awurongoye avuga ko ikete banditse barirungikiye abahagarariye amasezerano ya Arusha atari abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'uko biri muri urwo rwandiko rw'ubushikiranganji. Uburundi bwashoreye mu gihugu cy'u Rwanda ibidandazwa by'agaciro k'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 3 mu kiringo c'imyaka 3 uhereye mu 2020 gushika mu 2023 maze baca baharangurira ibidandazwa by'agaciro muri iyo myaka nyene 3 k'amafaranga arenga imiliyaridi 19 y'amafaranga y'amarundi. Ibyo rero biri mu cegeranyo cy'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Tukaba twashimye kubigaruka ko muri ano makuru mu gihe muri kino gihe Uburundi bwugaye imbibe buhana n'ico gihugu cy'u Rwanda. Ido nido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike kuri no nkuru ivunaguye. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu buragabisha umugambwe CNL ngo ko uherutse kwifatanya na bamwe mu banyepolitike ubushikiranganji bwita abakora iterabwoba. Mwikete umushikiranganji yandikiye uwo mugambwe ku wa 17 uku kwezi kwa mbere. Martin Teretse yamenyesheje ko uwo mugambwe ko utegerezwa kwishura ingaruka ku runani uwo mugambwe wagiraniye nabo banyepolitike. Iryo kete rero rikerekana ko igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa nzero Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi yandikiye abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'ubuseruko bimwe mu bindi bihugu kumwe namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu. Iryo kete rero akaba yaryanditse nk'intumwa yabo banyepolitike bagiye hamwe. Aha rero bavuga ko bipfuza guhabuza amasezerano y'Arusha. Aha umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ni Martin Teretse akagabisha abaserukira imbere y'amategeko umugambwe CNL kubona nabo barifadikanije nabo banyepolitike. Hagati aho umugambwe CNL rero ukaba unegura ubwo rwandiko uherutse kurungikirwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu wagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Inyuma y'ikete baherutse rero kwandikira abahagarariye amasezerano y'Arusha basaba ko yo kubahirizwa. Agaton Rwasa arongoye CNL avuga ko iryo kete ryarungikiwe abahagarariye amasezerano y'Arusha bonyene atari abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko byashikirijwe muri urwo rwandiko rw'ubushikiranganji rwasohotse ku wa 17 uku kwezi kwa nzero mu mwaka w'2024. Agaton Rwasa arongoye CNL. Hari abantu biyumviriye kwandikira abahagarariye amasezerano. Ico rero ko umushikiranganji kumbure mu izina rya leta bovyitiranya n'iterabwoba
usanga umenga n'ibintu binyuranye nuko ukuri kw'ibintu biri. Urwandiko rero ntabwo twagwakiranye umunezero. Amasezerano y'Arusha ko abandikiwe arabayahagarariye, ko abayasinye arabarundi. Uyu munsi wovuga yuko abantu bariko baravuga ati tuyisunge ari abantu biterabwoba. Uburundi ko bukorana n'igipolisi mpuzamahanga Interpol, ni kuki abo bantu nimba ari abantu bakora iterabwoba, niba batari ku butaka bw'Uburundi ku karorero, ni kuki iyo bari batoheza ngo babe barafashwe? Kimwe coco abandikiwe abakuru b'ibihugu bo mu karere bahawe kopi y'urwandiko rwandikiwe abahagarariye amasezerano y'amahoro no kunwana y'Abarundi. Urumva rero yuko mu gihe ayo masezerano ahonyanzwe, ingaruka zozo ntizireka kuza. Uyu munsi ikumira rihari, nimba ridashingiye ku bwoko, rirashingiye ku vyiyumviro vya politike. Umurundi n'umurundi, aba mu Burundi aba hanze y'u Burundi aguma ari umurundi. Ibisigaye kwisi wumva ureze ube uryohewe no kuba ahantu nihuba. None ibindi bihugu byo abantu ni baba mu mahanga. Aho leta nivuga yuko ngo ikorana na diaspora. None diaspora ni giki? Si hanze y'imbibe. Igitangaje kirimo canke icyaha cyo bakirimwo ko wovugana n'umuntu ari hanze ni iki? Ku nyungu z'igihugu. Mushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu Burundi siwe. Nibaza ko nawatumwa. Mugabo yabawe yaba bamutuma, icyo ndabasaba ni bamenye yuko Burundi n'ubwa twese turabarundi. Ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko abarundi tungana mu burenganzira no mu iteka. Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL. Tukaba rero tutarashobora kuronka Leonce Ngendakumana nawavugwa muri ubwo rwandiko kugira agire ico abishikirijeko. Uburundi burashora bukarangura mu bihugu vy'akarere hamwe no mu vyo bihana imbibe. Muri vyo harimwo igihugu c'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, Uburundi icegeranyo c'Ibanki Nkuru y'igihugu cerekana ko igihugu c'u Burundi cyashoreye mu gihugu cy'u Rwanda ibidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi, maze buharangurira muri ico kiringo nyene c'imyaka 3 ibidandazwa biharugwa mu gaciro k'amafaranga imiliyaridi 19 z'amarundi. Muri iki gihe rero Uburundi bwugaye imbibe bufitaniye n'ico gihugu cy'u Rwanda. Televiziyo Isanganiro yashimye kubigarukako Mireille Kanyange. Twisunze ico cegeranyo c'Ibanki Nkuru y'igihugu kubishogwa n'ibigugwa hanze, muri Afrika Uburundi bwarahererekanije ibidandazwa n'ibihugu 10, muri ivyo harimwo igihugu c'u Rwanda. Duhereye ku vyashowe muri ico gihugu mu bihumbi 2020 hashowe ibifise agaciro k'imiliyoni 149 mu mafaranga y'amarundi. Mu mwaka wa 2021 ivyashowe vyari bifise agaciro k'imiliyoni 445. Mu bihumbi 2022 naho hashowe ibifise agaciro k'imiliyaridi zirenga 2 n'imiliyoni 700. Nayo mu mezi 9 ya mbere y'umwaka uheze wa 2023 hashowe ibifise agaciro k'imiliyaridi 9 n'imiliyoni 200. Dufatiye kandi kuri ico cegeranyo ku myaka 3 ivyavuye muri ico gihugu mu bihumbi 2020 birenga imiliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi. Mu bihumbi 2021 vyigwije na kabiri bija ku miliyaridi zirenga 6, mu gihe mu bihumbi 2022 ivyakuweyo vyarenga imiliyaridi 8 z'amafaranga y'amarundi. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka wa 2023 ivyakuwe muri ico gihugu vyarenza imiliyaridi 24 z'amafaranga y'amarundi. Bikaboneka ko Uburundi busanzwe buhanahana ibidandazwa n'ico gihugu nubwo muri iki gihe imbibe zo hasi zugaye. Inkuru ya Mireille Kanyange. Mu gisata c'ubutungane tubandanya n'amakuru yacu,
imanza zirenga ibihumbi 11 zaraciwe mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'ubutungane mu ndwi iheze mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Domine Banyankimbona akaba yasiguye ko ivyo vyakozwe mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane kuri bose. Kuvyerekeye gushikiriza ubutungane abene gihugu, ubushikiranganje bw'ubutungane bwarafashije bantaho nikora n'abandi batishoboye bashika 727 mu kubaronsa abashingwamanza babafasha kuburana imanza ziri mu masentare no mu kubafasha mu nyandiko. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane kuri bose haraciwe imanza zirenga ku bihumbi 11 n'amajana 200. Haratunganywa kandi amasekeza yo kuburanishiriza imanza ku matongo be no gushikiriza imanza zaciwe, aho haburanishirijwe ku matongo imanza zishika 1800, izakurikijwe zikaba zingana 9393 hamwe n'izahinyujwe nazo zikaba zingana 2287. Urwego rw'abahuza bo ku mitumba nago rukaba rwararonkejwe inyigisho, aho abahuza barenga 1614 bahawe inyigisho. Twobibutsa ko urwo rwego rugizwe n'abahuza barenga 40,000 mu gihugu cyose cy'u Burundi kandi bakaba bari ku kivi. Ibi bikaba vyatumye ndetse amatati menshi yahoraja mu masentare y'intango yaragabanutse bimwe biboneka. Amakuru twabateguriye tuyarangirize mu yavugwa mu makungu. Igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika caraye gisubiriye gutera irigira kane mu kiringo kitarenze umunsi kiri munsi y'indwi. Ni mu kiringo rero kiri munsi y'indwi abitwa aba Houthis ku gataka kabo ka Yemen. Amakuru rero dukesha bagenzi bacu ba Television France 24 avuga ko ibisasu binini bitegwa mu kirere bishika ku 14 byaraye bisambuwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ushira uyu wa kane. Ni nkuru tubaza Lidi Gahimbare. 14 missiles sur leur pas de tir. Ibisasu binini bitegwa mu kirere bishika kuri 14 byarasambuwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishira wa kane n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika. Ingwano zikaba zibandanya mu gisagara ca Yemen zitegwa n'aba Houthis kugira ngo barabe ko bahagarika ibitero bagigwa ko mu kiyaga gitukura. Mu masaha make gusa leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zaciye zongereza abasirikare kugira ngo bashobore kugwanya iyo migwi bita yiterabwoba gusumbya uko bari muri 2021. Uyu muvugizi w'urwego rujejwe umutekano muri leta zunze ubumwe za Amerika agira ati baba aba Houthis bishobora kwemera ibitero vyabo, ahubwo tubwirizwa kurondera ingene dukingira abanyagihugu bacu hamwe n'urudandazwa mpuzamakungu rukorerwa mu mazi. Ibihano bikazotangura kuja mu ngiro mu kwezi kumwe gusa kuvigenekezo ya 16 kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko ntivyategerezwa kubuza ko imfashanyo zishikira impunzi zo muri Yemen zahunze kubera izo ntambara. Kuva mu kwezi kwa 11 hagati rero abagwanye bakaba bagerageza gutera ubwato bwa Amerika bw'ibidandazwa aho bamaze kwigarurira umuce munini. Ivyo bikaba vyaciye bituma igisirikare ca Amerika congereza inguvu ku basirikare bagwanira mu mazi kugira ngo bakingire ibidandazwa bica mu mazi. Kuri uyu wa gatatu abagwanyi bakaba bateye ibisasu binini ubwato bw'ingwano bwa Amerika kugira ngo bihore. Uvugira igisirikare c'aba Houthis nawe akaba yatangaje ko igisirikare ca Yemen giteyeza kwivuna baba abanyamerika canke abava mu bihugu by'ubwongereza. Ati kandi abazobatera bose ntibazobura gusubizwa teko bakubitwe. Kuvigenekezo ryandwi ukwezi kw'icumi aba Houthis bari mu myimenyerezo bise
acte de résistance contre Israel kurundi ruhande nago iyindi migwi yegereye Iran nk'akaroro Hamas canke abo muri Liban bakaba nabo nyene bari mu myimenyerezo. Ridi Gahimba rurakoze kwiyo nkuru ivugwa mu makungu mwakoze namwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro mwari kumwe natwe tubipfurize kururanirwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kuko amakuru arangiriye hanyene.